igenekerezo rya 16 ukwezi guheze kwa Nzero. Muri bino bihe hariho iyindi ntambara y'ubundi bwoko, intambara y'ururimi, intambara y'umunwa, intambara yo kuvuga. Iyo rero umuntu bimunaniye ngaha mu gifaransa niho bavuga ngo refugee de pombe kuduga. Iyo umuntu ananiwe hariya ashashangura kuja kumurangurukana ubumenyi akavuga igitigiri kinini, burya ibitigiri barungika ni kugira batera ubwoba bahahamure mwebwe abarundi, ni kuvuga muti abana bacu bahoye nibaze igitigiri cy'abasirikare amajana abiri bazigene bangana abo bitaba imana byoyobera na station ibi ibacisha ku mbuga ngurukanabumenyi ni kuburaba abariho nicyo bashaka gushaka. Nabivuze neza yuko bagomba guca ibuto abasirikare kumbure batari hariya badahanganye n'uwo mwaka umugabo barahandi bari kwitegura ati ntimuze mwabona bati baheze none ko baheze twebwe akazi tubona atarakora dufite ababatwara akazi batubwira none baduhisha ngo duhishirize iki kandi mu gisirikare noneho batanga raporo amasanamu kigaruke ko abahinga baratanga amasanamu bagafata photoshope ntimuyizi ntimuzi yuko wowe wambaye iyo mpuzu ushaka kwambika iyi mpuzu ya gisirikare akambika na bere utigeze uyamba bagera n'ibyo bakoresha bafite umunwa muremure n'amaradiyo barayafite ku mbuga ngurukanabumenyi bafashe abasirikare b'abarundi jahaba bavuze na matrikire ndaraba ngahe tuzibura era turafite ajivaje n'abakukurutse turafite matrikire zaho sivyo namba naga mugana hamwe byoshika amategeko bashaka gushika umusirikare akafatwa bishitse agafatwa uwo mufashe amwerekanye musanzwe hajya uwo musirikare aba yashize utegerezwa kuraba aho umucisha wishira hamwe mpuzamakungu zibijejwe yadafise zakwa rouge hadini zikora rero gufatwa bafashwe barabaregeranye babashikane muri mashira hamwe hanyuma tutora yuko arabarundi ntabwo duta kuko utabarundi. Nyuma y'umwaka urenga berekanye abasirikare ba mbere bafashe hari mu gice cya kabiri cy'umwaka wa 2023 umuhari M23 uvuga ko gushika ino saha ufite abasoda b'abarundi wafatiye ku rugamba apima cyane amajambo anyishura. Colonel Wiringoma ntiyashimye gutanga igitigiri c'abasirikare b'abarundi bafise, yanyishuye gusa ko ari benshi. Nanamubajije nimba bo babategekanya kurekura abo barundi basubira iwabo kujya babikoreye abacangiro b'abazungu. Mukurikire inyisho yampaye. AFC M23 dufise abasirikare benshi b'abarundi twafashe. Hari amasanamu ya bamwe tumaze gushira hanze, mwarababonye bavuga nibaranga byose. Kubaza ibya gisirikare no kubahinga barabonye ko atakinyoma kirimo. Uwo bihakana no utazi ibya gisirikare canke ugendana ubumuga bwo kumva no kubona. Kubona president w'u Burundi n'umuvugizi w'igisirikare bavuga kujya byerekana ko hari ibitagenda neza mu rwego rwa gisirikare rw'u Burundi, eka mbere no muri leta yose. Mu bya gisirikare ntushobora kwihakana ingabo zawe zafatiwe ku rugamba wazirungitsemwo. M23 n'umuharuza amategeko turayakurikiza. Mufashe igisagara ca Goma twarabonye ko mwarekuye abacangero b'abazungu bafadikanya n'izo ngabo z'u Burundi mu ngwano barasubira iwabo. Abarundi nabo murategekanya kubarekura. Mufaso tubarekure baje hehe? Ku gihugu cabo cabihakanye twobarungika hehe? Pacifique ni naga na tsoburugurika nabatumiye kuko mukurikirana cyane ico kibazo gihanze Burundi kandi mufise ko namakuru atari make. Mbere kuri Pacifique ni nindahazwe ku makuru ufise aho ingwano zigeze uyu munsi, abasirikare b'abarundi bamerewe gute bagitangura kurungikwayo co kimwe n'abandi barundi? Yari ingwano bo basoda batatahura igituma bayirungitwemo. Uyu munsi bo barayitahujwe basigaye bayitahura. Ego murakoze. Ngira notangura kuvuga ko numva gahinda iyo ndiko ndumviriza aya majambo akoreshwa n'abategetsi b'u Burundi, umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi kumva ashobora kubahuka gusubira kuvuga ko bajya basoda b'u Burundi bafashwe na M23 atari abasoda b'u Burundi. Akagera President Ndayishimiye yari yavuze ko ari abagwanyi ba Red Tabara. Uyu munsi hoho gasupari baratuza urumva ayiciye umujya avuze ko ari abanyamahanga. Mwibaza ku kamaramaza imiryango y'abajya basirikare
turavugana bariko bararira batubaza bati mbega mwomenya bakiri bazima ko duheruka M23 wiberekana ubuhoho hari ayandi makuru yabo mufise izi matrikire avuga ngo yaragiye kurabasanga sizo izi matrikire twebwe twaraziravye neza turanakorana n'abasirikare bonyene bakora mu biro bikuru by'igisirikare baraziturabira barasubiraraba baremeza ko bajya bose abasirikare b'u Burundi niyo tubanditse ko ku mbuga abo biganye imiryango ababazi usanga ariko baravuga bati uyu ni naka turamuzi none kugira tugere ku rugero rwaho umuvugizi w'igisirikare yihakana ingabo z'u Burundi zabonetse ku mugaragaro zikavuga ku mugaragaro ibintu twovyita gute kiretse ko arakambaro k'ibara ku gihugu twovyita gute baravuga kandi ko n'ubu hafashwe abandi batari bake nibazagira bazotwereka bakiyongera kubo twari tumaze kubona ibi bintu n'akamaramaza ukaja no ku zindi ntambwe tumaze iminsi twumva abaserukira Burundi mu nzego zitandukanye ku isi ejo bundi yari Landry Sibomana mu nama y'umutekano ya ONU i New York arafata ijambo arahoza ibindi bihugu byabuze abasirikare muri Kongo arahoza ibihugu bifise abasirikare muri MONUSCO arahoza ibijya bihugu byari bifise abasirikare muri SADC abo bindi bihugu bakabahoza bakavyiyamiriza ariko ntibakira mate ku kijanye n'umusirikare w'u Burundi ariko aragwa muri Kongo umengo si umusirikare muri ino ndwi uwuserukira Burundi i Geneve mu Busuwisi nawe nyene yarasubiye arafata ijambo uko nyene arahoza ibihugu bitandukanye byahora bifise abasoda muri Kongo arabitondeka byose araheza ntiyigera cishamwo umusirikare w'umurundi twagenda ku matangazo asohorwa na leta ya Kongo yitwa ko ariyo bajya kugwanira amakuru dufise aravuga ko n'ivyo leta ya Kongo ihora ishobora muri iyo ntambara muri buki gihe bavuga ko bafashe Ngungu bashoboye kuyaka M23 bafashe Masisi centre nta misi myinshi ihaciye ivyo bibaye twararavye ku mbuga za leta ya Kongo bariko barashimira abasoda ba Kongo barashimira abo bita ba Wazalendo kandi cyari igikorwa cyakozwe n'abasirikare b'u Burundi mu nyuma murazi ko M23 nayo yaciye yivyukiranya irabaka ivyo bibanza bari babatse ahubwo ica ikomeza intambara ku murindi usumbo yaho yikorako arivyo vyahavuye binatuma n'igisagara ca Goma gifatwa nigeze kumva bamwe muri bo bavuga bati ingene badusomborokeje nivyo vyaduhaye umurindi wo gufata ahantu hose tumaze iminsi dufata abasirikare b'u Burundi baratinda barahunga bata ibirindiro byose bari bafise muri Nord Kivu leta ya Kongo ntiyigera ivuga ko umusoda w'u Burundi hari ikintu yakoze aho hantu kandi ari wo basirikare igendera ko muri nabikeyi ihora ishobora ibi bintu birateye agahinda ukacumbaza uti mbega umusirikare w'u Burundi asigaye avyumva umusirikare w'u Burundi yokumva ibintu nk'ivyo gute abona bagenzi w'ingene bariko barapfira aho hantu ingene biteye ubwoba ariko akumva leta yiwe imuhakana ntiyigera imwemera ntiyigera ivuga amagorwa ariko arabonerayo ibiharuro ntibibesha ubu imiryango iri kwirabura ubu turabona aho basohora amatangazo yuko abika abantu babo bariko barapfa bariko barashingurwa bimwe turanabicisha ku mbuga ingene imiryango iri kwirabashingura abasirikare bonyene bari mu ikambi irimo ivyo biziga ikambi bita Deseya Passive hajya hafi yo ku kibuga c'indege abandi bahatazira Guantanamo bonyene batubwira ko haciye indwi zitatu bariko barashingura ibiziga by'abasirikare bamaze iminsi bagwa muri Kongo cyane cyane baguye muri iyo ngwano ya Nord Kivu batubwira ko uko byifashe ku munsi bashingura abasirikare usanga ari kenshi ni batanu haraho barenga bakaba batandatu haraho munsi bakaba bane abo nibo dushingura ku munsi tukabashingura kuva ku wa mbere gushika ku wa gatandatu uharuye ko ivyo bintu bariko babikora indwi zitatu
ni ukuvuga ko muri izo ndwi zitatu zonyene mu ndwi imwe bashobora gushingura abasirikare 30 dufashwa gushingura 5 ku munsi tukihoza ko bashobora gushika 6 canke bagakoroka dufatiye kuri moyenne ya 5 abasirikare 30 ku ndwi imwe mu ndwi zitatu ucumaze gushingura abasirikare 90 kandi ntibaraheza bavuga ko amafrigo muri Guantanamo yuzuye ibiziga by'abasirikare imiryango itwandikira itubwira ko imaze ukwezi ibaza ibiziga by'ababo ni myinshi cyane irindiye ko bayiha isango ryo kuza gushingura ababo umaze kumva ibintu bimeze gutyo ukumva umuvugizi w'igisirikare ariko aravuga amajambo nk'aya twumvise ni gute umusirikare ariko ari muri ayo magorwa yovuga ngo aratahura ivyo bintu bo nyene baravuga ko ari ingwano batumva ico bariko baragwanira icyo ari cyo baravuga ko iyo barungitswe bagenda bafise ubwoba bwinshi cyane ubu hari benshi mbere yo kugenda babanza gusezera imiryango bakavuga ati karabaye umuntu agasezera abagenzi ngo uze ndabira abana ngo ndazi ko ntazogaruka hari abavuga bati jewe nari umutama nari ndangije nsigaje amezi 3 kugira nje muri retraite kugira ngo mukuruke ariko sinshobora kwanka amategeko bampaye nta nguvu ngifise zo kwiruka nduga iyo misozi bakabatwara uko akatagenda yihebuye ati ndazi ko ntazogaruka je nzogwayo ukabona abandi tubona abantu babana ukabona abantu bahije formation y'amezi 3 bakacamurungikayo akantu kakana aho bofashe umwanya bakamukomeza mu by'igisirikare bagapfunga barungika abakera bayimenyereye na cyane cyane nk'abo bahoze bagwana muri CNDD-FDD bavuga ko bavyumva bumva by'iyo ntambara bakabarungikayo basi nimba ari bo boshaka iyo ntambara ariko bashima utwana dutoyi tubona amafoto twese tukumva ikigongwe tutuye umuntu bamutwara gute guhangana n'aba bantu bamaze imyaka 10 imyaka irenga bari ku rugamba bitegurira intambara yabo abasirikare rero nkuko ndabisubiremwo intambara bo baravuga ko batayumva ntibumva ico bariko baragwanira rimwe na rimwe bakanavuga ko nabo bari kumwe aho basangira urugamba abo bitwa ba Wazalendo bitwa abasirikare ba Kongo ubona baba bakekeza bakabita abantu baje guca amahera bakavuga ati mwebwe muhembwa ni mugende batwenga ngo bahembwa ngo amadolari 5,000 mu gihe umusirikare wa Kongo usanga ariko ahembwa amadolari yababa 80 ku kwezi bati mwebwe muhembwa 5 mwararanguye intambara gende muyigwane baje kuyigwana ugasanga umwe wa Kongo basize inyuma bamuhaye ibigwanisho bikomeye rimwe na rimwe bagasanga yaciye batanu urugamba hamwe basize bya bigwanisho bagasanga uwo bagwana ni basigaye yahagaze bariko baraswa imbere n'inyuma ugasanga ibintu biraba n'ivyo ahandi ugasanga umusirikare w'umurundi yashika mu banyagihugu ahunze bamuravye bate ahubwo uyu n'umunyarwanda bamuraba inge nasa bakavuga ngo uyu n'umunyarwanda akahakwa kwicwa n'abanyagihugu yari yitwa ngo ariko aragwanira bavuga bati twebwe ibintu turimwo ntituzi ibyo ari byo ntitwumva ibyo ari byo iruhande y'uko n'ibyumvikanywe hagati y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi n'umukuru w'igihugu cya Kongo n'abasirikare batabibwirwa batazi ayo mafaranga bagugwa uko angana ayo umukuru w'igihugu aronka ku musirikare wese ntayo bazi ngo bafumwe bamenya ayo bategerezwa kuronka yariyo na hamwe wabemeye iyo ntambara bakavuga ati turagiye gusheta ubuzima bwacu ariko duce ayo mahera ntibazi nayo mahera bagwanira uko angana urakoze cyane bo rugurika wakurikiye Colonel Ngoma ati na hamwe tworekura abasirikare twafashe bojahe kw'iwabo babihakanye mu yandi majambo n'amahigwe buronse yo kurekugwa President Ndayishimiye yarayabazi ikibazo canje tugeze aho turi uno munsi bigenze gute aho umukuru w'igihugu yihakana ubwiwe abasirikare yarungitse ku rugamba akanareka abandi bagahonerayo kandi utavuga ngo bariko bakingira igihugu cabo murakoze icambere nibaza Inesi ifoko abantu dutahura ibiriko biraba mu Burundi dufatiye ku myifato y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ubwiwe mugabo tugafatira kandi no kuri politike generale ya CNDD-FDD nukuvuga iki nukuvuga ko ugiye kuraba ibikorwa nyamukuru bakora yaba uwo mugambwe CNDD-FDD yaba umukuru w'igihugu ubwiwe Evariste Ndayishimiye bakora ibikorwa biri mu mugwi y'ibyo twokwita haute trahison en fait turiko turabivuga ndabasabe tubirabe muri rusange ico twokwita
turabe politiki generale ya CNDD-FDD kuko niho ncanza kuri iki kintu cy'abasirikare b'u Burundi. Urumva CNDD-FDD imaze imyaka iriko irakora amabi menshi, imaze imyaka iriko irahekura abarundi, imaze imyaka iriko irasahura uburundi, imaze imyaka iriko irasambura ikintu cyose. Urabona icyo twokwita inkingi z'ubutunzi, les piliers économiques, les piliers za société, nukuvuga inkingi meme z'abarundi zari zubatse uburundi. Alors ikiringi rero kiriko kiraba cy'igisirikare na kandi kantu kamwe kaje kiyongera muri politike yabo. Ndabatwenze gatoyi ariko nce mbandanya. Ejo bundi nako ndaganira n'umuntu kandi akuze, umuntu w'inararibonye w'incabwenge, ndabona yifashe umutwe amarakanya yiyumvira, ndabona mbya turate jewe haraho muraniyumvira bajya abantu umengo n'aba expert. Professor yambwiye ngo arazi ingene bakora ibyo bavuga, babona umengo bavuga CNDD-FDD na cyane cyane nka Ndayishimiye yavuga ati mbona umengo n'abantu umengo bafite ikiraka bariko barakora hajya nicyarangira bazosubira iwabo. Aronshatse kuvuga iki? Uravuze uti byageze aha bigenze gute? Alors Ndayishimiye arazi yuko muri Kongo wenyene uretse ibyiyumviro by'amacakubiri yiyumvira yagiyemwo ati tugende kugwanya bajya abantu baba M23 kuko aba M23 murabizi uno munsi hariho ikosa rikomeye abantu bariko barakora. M23 bariko bayitirira ubwoko bw'abatutsi. Ego nivyo harimo abo batutsi b'abakongomani, harimo abo bakongomani bavuga ikinyarwanda, nivyo barimo. Mugabo nibarabe muri rusangi babone yuko umuhari M23 hari ibintu bya politike waje usaba. Benshi nibatahure yuko muri aba bantu bariko baragwana muri M23 haba abari mu ishami rya politike canke rya gisirikare, nibatahure ko ari abantu bamaze imyaka irenga 220 n'ingahe bari mu buhungiro. Mwaravyumvise ejo bundi mu bitigira bitangwa baravuga abantu 100,000 bari mu gihugu cy'u Rwanda mu makambi y'impunzi, baravuga abantu 80,000 bari mu Buganda, baravuga bari i Burundi bari bo. Shatse kuvuga yuko abantu iki kibazo bafata nabi. Rero Ndayishimiye wewe nawe yagihaye iby'amoko ajayo muri Kongo, hanyuma mu nyuma adandaza abasirikare b'u Burundi. Buriya Ndayishimiye cyo nshaka kuvuga igituma ibintu bigeze aho bigera. Ego nibyo harimo ivyiyumviro bya politike bishingiye ku macakubiri, bishingiye ku vyiyumviro vy'ibonyabwoko, ariko harimwo bwa bukunzi bw'inda bwiwe bwo kudandaza. Yama yabivuze ko adandaza. Uno munsi rero jewe ngene ndabibona ariko aranadandaza mu Burundi abasirikare b'u Burundi, kuko murabizi, reka ndabivuge ndabigarukeko, mwibuke yuko Ndayishimiye ibi bintu biriko biraba abarundi shaka yuko dutahura yuko si bibaye ejo bundi. Rega abantu kiko tugira ikosa ryo gutangura guhagarika umutima, gutangura kwiyumvira buti mbe basha karere ko kagira gace kubera ibi twumva ejo bundi M23 ifashe igisagara ca Goma, bakaba bariko kumbure baragura uburera. Alors mugabo abantu ntibabona yuko umengo turiko twibuka yuko Uburundi CNDD-FDD Evariste Ndayishimiye mbere na Petero Nkurunziza imbere yiwe batanguye kurungika abasirikare b'u Burundi haraheze imyaka myinshi muri Kongo. Muravyibuka baragiyeyo barabayo, baragenda hariya mu misozi yo mu Banyamurenge. Muribuka yuko mu 2018, mu 2019, mu 2020 hajya hose muri za Covid Abanyamurenge hariya hanyi abakongomani b'Abanyamurenge mu hariya dans les hauts plateaux, nimwibuka ko baguma bavuga bati twebwe turiko turicwa n'abamayimayi hamwe n'abasirikare b'abarundi. Ivyo byose abarundi umengo no munsi go turavyibagira. Rero nshaka kuvuga yuko ibi biriko biraba uno munsi aho bigeze biri mu rukurikirane rw'ibikorwa bibi Ndayishimiye na CNDD-FDD yiwe iriko irakora haba mu Burundi no mu karere kose. Ibi rero biriko birabera hariya muri Kongo n'urukurikirane. Kumbure nitwaronka kanya turaza no kwerekana iyo byaje biva ico no kwita geneze. Alors nshatse rero kuvuga yuko n'urukurikirane rwa politike mbi cyane, politike y'amacakubiri, politike y'ubukunzi bw'inda, politike yo gusambura inzego zose z'u Burundi. Kuko igisoda nabivuze jenga ndabakarorero muri iyo myaka y'ibihumbi 2017 na 18 na 19
jewe ndazi ko muri ONU departement yitwa hariho un departement yo muri ONU yitwagwa ijanye n'ibibazo iraba ibibazo vya gisirikare ku isi. Ndazi neza ko bandikiye leta y'u Burundi bati ibi bintu twumva yuko Uburundi bufise abasirikare muri Kongo ni biki. Inesi kumbure ndazi kuvyibuka ariko urazi ko muri RPA twarakoze cyane rwose tukavaza meme societe civile yo muri Kongo murayibuka yo muri Kivu nibo bama bavuga bati tubona ingabo nyinshi cyane z'u Burundi za madinda nibo birirwa uno munsi barafata abakobwa bamwe bamwe babavyora nibo birirwa baraja kwica abanyamurenge. Ibi rero biriko biraba si bishasha ahubwo tuze kubirabira muri rusange muri politike mbi ya Ndayishimiye kumbure turabe nico ivako nico igamije. Aho nibaza ko dushobora kugira icyo dushitseko ariko nashaka kuvuga nkuko wabimbagije yuko aho bigeze hanyene n'urudubi n'amabi akomeye nkuko Pacifique yaje kubivuga. Donc abasirikare bacu b'abarundi bo bariko barahonerayo kubera iki bariko bagwanira ku rubuga batazi bariko bagwana intambara batumva bariko bagwana n'umwansi batazi hanyuma nta n'ibikoresho bikwiye bafise kubera iki. Ibi Pacifique yabivuze mu kanya kumbure ntiyabidomye ko mugabo abo basirikare bacu b'abarundi bumva bari muri Kongo baragenda bakagira ibirindiro hamwe n'abakongomani mu nyuma abakongomani nibo kubera corruption ibiturire nibo biterefonera uwo nyene bariko baragwana abo bantu bumva za M23 canke n'abandi babaha amakuru yaho bari ibikoresho bafise umukanyi sase ukazumva abantu babatwikiriye babagubiriye bakaturasira abantu bakabamara. Donc nukuvuga yuko twebwe turiko tuzira ubube gito bw'ubutegetsi turiko tuzira abasirikare bacu ubukunzi bwinda kubera iki ya mahera mwumva bariko bararonka kubera ko Tshisekedi leta ya Kongo murazi ko ejo bundi nibaza ko ari mu 2023 nukuvuga inyuma y'imyaka nk'indwi umunani igisoda cy'Uburundi ariyo kiri muri Kongo ejo bundi niho baheruka gusinyiranira amasezerano ata muntu numwe afite nagenda kubwira neza yuko hari abantu baserukira ibihugu byabo vya rutura hajya i Bujumbura i Burundi amambasade akomeye amashirahamwe mpuzamakungu akomeye wamusanga bariko bararondeye ayo masezerano barabuze usavye leta ya Kongo nibanga nta numwe azi ayo masezerano ashobora kuba ari mu mufuko canke mu munzu kwa Tshisekedi no mu nzu kwa Evariste Ndayishimiye. Jewe amakuru mfise nuko benshi muri bajya bategetsi b'i Burundi uhereye abo muri leta abo bumva ngo n'abashikiranganje ba mbere abashikiranganje bo kwivuna abansi abo bagenero wumva nta numwe afite kopi yajya amasezerano aya rero baheruka kugira nagenda kubwira nukugira bajistifye amafaranga menshi y'umurengera ava muri banke ya Banque Centrale ikishasa bayazana niba nagira transfer narigeze kubisigura kugira bevite ibintu by'amapreve bayazana mu buvarizi Ndayishimiye akirungikira abantu biwe kuyatora kuri aeroport biramaze gushikaho umugenerale umwe yafasha arakuramwo bwiwe Ndayishimiye yadakwiye ivyo barabikuye ivyo byabaye sico tuza kwiga no munsi ariko harufite cyo ngo Ndayishimiye yigiriye ahuye na Tshisekedi imbona nkubone uribaza abakuru b'ibihugu babiri batelefonana bakumvikana batereka ndasimba duhurire kuri aeroport ndakuzanira byabiza bagahura akamuha amavarizi gutya abakozi bandayishimiye abashoferi akaba aribo batora utuvarizi baja gupakira mu miduga ya president. Murumva aho Uburundi rero bugeze nukuvuga ko Uburundi niho twarabivuze ko ari igihugu no musikiriya en faillite mugabo ni igihugu urumva kirigere gitwawe nkuko kobara kabutike kobara gakioske Ndayishimiye n'umuryango wiwe na rero ndakubwira niho bigeze. Nkiri wawe Gabobo Rugurika muri make ushobora kutubwira amamuko y'ibi turiko turabona uno munsi. Bon uraze kunkundira ndaza kubivuga mu bice bitandukanye kuko amamuko mpejeje kubivuga mpejeje kuvuga nti igisirikare cy'u Burundi kiri muri Kongo kuva mu myaka y'ibihumbi 2016 turi muri 2025 no kuvuga yuko haraheze imyaka 9 imyaka 8 abasirikare b'u Burundi bariko bararungikwa muri Kongo. Naha rero nza kubabwira yuko ibiriko biraba uno munsi
biteye ubwoba kuko niho dukwiye kugabira. Hariho ibyo tubona, ibi twumva ngo abasirikare b'u Burundi ngo na FARDC ngo n'abasirikare ba Kongo ngo bariko bagwana na M23. Mugabo hariho ibindi tutabona, hariho uruhande tutabona, hariho imvo tutazi, icyo bita les raisons profondes, les raisons cachées. Alors rero kumbura tuzakugaruka ngo nshaka kuvuga yuko iri mu bisanzwe kandi ahani ndasaba abantu badafumviriza bavanure n'ibintu byo kwiyorohereza mu mitwe babona intambara bazirabamo amoko. Ibi bintu nivyo birafitanye ikibazo gikomeye cy'amoko, ariko ni ibintu bifise miremire cyane kuko ushima ndaza no kubisigura ni wa makani ibi wumva ndayishimiye ariko aja gukora. Mwavyumvise nesi no kumuhisi Nkurunziza 2018 2019 Nkurunziza yarariho yararungika abasirikare muri Kongo. Birafise rero umuzi muremure, birafise ibihugu bya rutura biri inyuma yavyo kubera inyungu nyinshi, cyo twokwita geopolitique. Mugabo izo nyungu effectivement harimo inyungu za politique, harimo inyungu z'amacakubiri, abantu biyumvira yuko bashobora guhonya ubwoko, harimo ariko rero n'inyungu z'ubutunzi, inyungu z'ubutunzi, kuko mubone yuko ibi bintu biriko biraba bigiye gushira akarere kose ni ihumbi. Hanyuma muce mwibuka yuko ibi biriko biraba abantu nibatagaba bishobora kugira isura y'ibintu byabaye mu myaka y'igihumbi kimwe amajana 1990 muri kajya karere. Mu Burundi harishwe umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye, haca haraba ihonyabwoko ry'abatutsi n'abahutu bose batari muri Prodebu, donc bari muri Dayipona n'abandi n'indi migambo. Muri uwo mwanya mutoyi muri mu Rwanda inyuma y'amezi 6 haca haricwa umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, haca hakurikira ihonyabwoko ryahitanye abatutsi baba muri yo mwumve ako kanya. Hanyuma mu mezi nyene inyuma y'iryo honyabwoko ry'abatutsi yabereye mu Rwanda mu mezi make haca hatangura ziriya ntambara zo muri Kongo. Rero naha mvuga ni abantu batagavye, abantu batuguruye imitwe, tureke kwiyorohereza tubibonamo ibintu bito. Ibi bintu bishobora gushira mu ihumba akarere kose kandi kubera imvo nyinshi turaza kuronka kumbura akanya kubisigura. Ariko rero nashaka kuvuga ko geneze jewe mu byo nza kuvuga ndashobora kwerekana nk'akarorero ibintu bishika 10 ibintu byabaye mu myaka itandukanye byerekana yuko leta y'u Rwanda nk'akarorero yabonye yuko umubano utari mwiza udashemeye cyane n'ibindi bihugu bibanye bimwe na cyane nka Kongo n'u Burundi. Ibintu yagerageje gukora kugira umubano ube mwiza. Ivyo byo ndashaka kubivuga. Reka ngo akarorero kugira ngo hereke igituma uno munsi biriko biraba birafitanye isano n'umubano mubi umaze imyaka myinshi hagati ya CNDD-FDD n'ubutegetsi ubutegetsi bw'u Rwanda. Ndagwa akarorero ivyo turaza unkunde tuza kubigaruka ko mu gice gikurikira. Ubu igice ca mbere twari tukiri kubijanye n'abasirikare b'u Burundi, igice gikurikira turaza kwerekana ingaruka muri rusange y'ibi biko biraba muri Kongo. Watubwiye uti nari nakubajije ko tugeza aho turi bigenze gute, wasiguye uti n'urukurikirane rw'amabi rumaze imyaka. Bavuga ko President Ndayishimiye yari mu rudandazo, yadandaje abasirikare ku nyungu ziwe. Nta kindi mwongera ko kugira ngo dutandukire ikindi kiganiro. Nivyo nabivuze yuko hanini tugeza kubera iki, kubera inyuma y'ibi kigo turabona hariho umugambi. Muri iyo migambi nabivuze harimo n'umugambi w'ibi byo guhonya ubwoko abantu bibaza, kuko nabivuze muri Kongo abasirikare b'u Burundi bagiye batoteza cyane abo banyamurenge mwumva b'abakongomani. Ivyo si ibintu no kuri internet mugiye kuba ari we wese aje kuri internet arabibona ko ari ibintu byatanguye kuva mu myaka y'ibihumbi 2010 na kangahe. Alors mwibuke mu 2010 na kabiri nese na 13 ndaza kubigaruka ko Uburundi bwararungitse abasirikare n'imbonera kure nyinshi ibihumbi ku butaka bwa Kongo aho bita Kiriba Ondesi. Muravyibuka oni yarabajije Burundi ati hariya muri ko mukoriki. Hanyuma mwibuke yuko icyo gihe imbonera kure zariko zigiriza imyimenyerezo muri Kiriba Ondesi
byariko byikorana na ya migwi yasibye ikoze ihonyabwoko y'abatutsi mu Rwanda FPR. Ico gihe bari bafite umugambi wo gutera u Rwanda, ndaza kubigarukako byatumye. Ariko rero nshaka guhereza kuki yuko ibi biriko birashika birafitanye isano rikomeye n'intwaro mbi cyane gose iri mu Burundi, iri kiriganda kandi iri kirisasira indabo. Ndaza kubigaruka. Urakoze Pacifique Nahaje. Bob Rugurika ati n'urudandazwa President Ndayishimiye ariko adandaza abasirikare b'abarundi, n'urukurikirane rw'amabi menshi. Mwadusiguriye uko abasirikare bamerewe, biraboneka ko nibo uyu munsi bariko bashogwa kuri Songoye, ariko bakagenda abashoboye gutoroka kuronka ingene bahunga bamaze gushigwa kuri izo ntonde baratoroka, ntibagere bakigenda aho muri Kongo. Abandi babuze uko bagira bakajayo bidoga, binyegeje, batabaza binyegeje. Abababona ababumva bati kuki bemera gucugwa bufundi na buhoro ari abasirikare. Iki kibazo nabwo bacacishura inyuma yawe ku bwanyu, kubera iki abasirikare batubahuka guharanira agateka kabo, ubuzima bwabo buriko bushigwa mu kaga kumvo zitabega, ubwo bari ubwoba canke niya discipline yo mu gisirikare tuzi hambaye muri ubwo rwego, baragamburukira cane ababatwara. Reka duhere ku gace ka mbere uti nurudandaza koko, kandi Bob Rugurika nawe yagisiguye neza. Nibutse ingene twagiye turamenya amakuru y'aba basirikare baja muri Kongo. Nibutse ko amakuru ya mbere yerekana ko hari abasoda muri Kongo. Hari video yatanguye kuboneka mu kwezi kw'icenda muri 2023 yerekana abantu basa n'abasoda b'u Burundi, ntibashoboka bamenyekana. Hanyuma mu kwezi kw'icumi muri 2023 niho twatanguye kuronka amakuru ya mbere y'abasirikare baguye ku rugamba aho muri Kongo. Nibutse abantu nk'umuntu yamenyekanye cyane ico gihe yari mu majoro yitwa Ernest Gashirahamwe ava hariya mu ntara ya Muyinga, n'abandi twagiye turerekana. Ico gihe rero ni abantu bamenye ko by'ukuri abasoda b'u Burundi bariko baragwana muri Kongo, muri Nord Kivu. Bob Rugurika yavuze inshuro nyinshi abasoda bagiye baragenda. Itandukaniro nuvuga ritoyi hagati y'aba bagiye imbere n'aba bariko baciye baza kuva muri 2023, nuko imbere hoho vyitwa ngo bagiye kurondera ngo abaroberi b'abarundi, babarungika bavuga ngo bagiye kugwana ngo na Red Tabara muri Sud Kivu, Dare Ho Plateau zo muri Sud Kivu. Ariko aba bandi aha mu kw'icumi na rimwe muri 2023 twabonye abasirikare bapfira muri Nord Kivu. Nord Kivu ntayihurira n'u Burundi, nta rubibe dufitaniye, nta baroberi b'u Burundi bariyo. Abantu rero batangura kugira ati ibi bintu ni biki. Niho haciye haza amakuru atangura kugwira avuye mu basirikare bo nyene batubwira ingene bagenda, bakatubwira ko babatwara ijoro kenshi, babinjiza indege, imbere y'uko indege bakabaha imyambaro y'igisirikare ca Kongo, bakambara ibendera rya Kongo, bakagera ata nkoho bafise, bashikayo bakabona kubaha izo nkoho, bakaca babashyira hamwe nabo bandi abasoda ba Kongo, ari abo bitwa ba Wazalendo, ari abo bitwa ba FDLR, abo bose bakaja hamwe ngo bagiye gusangira urugamba. Mbere abo bambere baravuga ko baragira ingorane zikomeye cyane za komando mazingene bahabwa amategeko, kuko basanga bari kumwe n'abantu bavuga indimi batumva, kuko buriya bajya abasoda ba Kongo si bose bumva nk'igiswahili, nkuko n'abasoda b'u Burundi atari bose bumva igiswahili. Ugasanga rero uri kumwe n'uvugira ingara hamwe avuga ati tuveho twiruke duhagarike, umusirikare w'u Burundi ugasanga we ntiyamenye ko niyo komandoma y'ukuhagarika kugwana yabayeho, akabandanya urugamba asanga abandi bose bisubiriye inyuma atanabibonye. Habaye ingorane z'ubwoko bwinshi cyane muri ico gihe. Ibi Bobo yamaze kuvuga by'abatanga amakuru mu basangiye urugamba, ibi by'abagurisha ibigwanisho bari bafise, ari abarundi baca bisango bagwana ari nyuma yabo yamaze kwakira ibigwanisho rutura batagira ingene basubira inyuma, ibintu byinshi by'akamaramaza. Niho rero abantu batangura kubaza ati none uwabarungitse yabarungitse kubera iki, ariko yunguka iki muri ivyo bintu?
nibutse ikindi kintu gikomeye cyane ndayishimiye ariko aravuga we watagaruka ko abesha narumvise ikiganiro yatanze mu mpera z'umwaka uheze nuko ivyo bintu yarikoze mu mwanya we nyene yari arongoye umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC ikaba yari yafashe intumbero yo kuja hagati y'abasirikare ba Congo n'abagwanyi ba M23 hanyuma EAC bayisaba kurungika ingabo zija hagati y'izo mpande zibiri kugira ngo byorohe ko batwara mu byo kugira ibiganiro niho batora ibihugu bikeyi bishobora gutanga izo ngabo bwari Burundi bwari Uganda yari Sudani y'ubumanuko n'igihugu cya Kenya ivyo nivyo bihugu byari byatanze ingabo zija hagati y'izo mpande zibiri bari ku Burundi bari bufise ingabo za EAC hariya bambara inkofero zitukura hanyuma mu gihe rero Uburundi bwitwa ko buri hagati y'izo mpande zibiri Uburundi bukaba ari nabwo burongoye umuryango wa EAC no kuvuga ko Ndayishimiye yari umushinga ntahe muri ivyo bintu abariwe ntudakoresha ijambo ngo kunyororomba mu kwezi k'umunani abantu baravyibuka muri 2023 President Ndayishimiye agenda Kinshasa abari hasinyira ayo masezerano Bobo yariko aravuga amasezerano anyegeje ayo masezerano yo gufashanya mu vya gisirikare mu ncamake byasigura iki we yagira ati urabona je bangiza umushinga ntahe byitwa ko ari jewe ndi hagati y'ingabo zibiri ariko jewe umpaye uburyo ndakwereka ingene bino bintu tubijenga ndaguha amakuru yose y'aba M23 urabona baduhaye n'uburere M23 yari ifise kuko icyo gihe bagiye hagati M23 bayisaba ngo ive mu turere yari yafashe ngo ije ahantu iba kantone ariko uturere yari ifise ntibace baduha abasoda ba Kongo ahubwo baduhe za ngabo za Afrika y'ubuseruko kugira ngo ivyo bintu bice bifasha ko ibiganiro bishoboka hagati ya M23 na leta ya Kongo Ndayishimiye atavuga ati jewe ugambe ngo ndaguha amakuru yose y'aba M23 kuko turi kumwe turavugana ivyabo icya kabiri ndakugabira n'uburere bahaye Uburundi bari babuhaye hafi 50% y'uburere bwari bufiswe na M23 ibice nka bijya bya Sake ibice hari ibice bitari bike Uburundi bwari bwahawe Ndayishimiye taragenda ati bampaye hajya hano ko hacunga ariko ntugire ubwoba jewe ndakwihera n'abasirikare baza kugufasha iyo ngwano wewe gusa icyo mfasha uze kuntabara ntihagire ubuzomenya ko ndiko ndakora bino bintu abasirikare banje ndabaguha bambaye impuzu z'igisoda cya Kongo kuko jewe ndi umushinga naye hariho abandi basirikare bazwi bari haje bambaye impuzu z'u Burundi n'ijya nkofero itukura nk'ingabo za EAC rero sinoba murambure ijambo nkoresha kuko bavugize umushinga nabwo kugira ibintu nk'ivyo n'ibintu birengeye ubwenge bw'umushinga naye w'umurundi ariko ndaguha izindi ngabo nyinshi amabatayo menshi muce mufashanya ndaguhe burya burere bari bampaye twongere tubatere n'ubundi burere busigaye tubufate iryo n'ubuhemu utagira izina we yisabiye amahera gusa agira ati turavugana ku musodo umwe wese umpangaye mbere yanaresha ko agiye kumuha ibyo bita force special demubwira ko azanye ingabo zimwe rutura z'u Burundi ingabo force special mu bihugu byose n'ingabo usanga ari nazike zifise ubuhinga budasanzwe ku rugamba atari abantu boroshe kunesha we yavuga ko ari byamuzaniye mu nyuma Tshisekedi abonye n'ingene bariko baraneshwa aranatanga aravuga ati none za force special bambwira nizijya ko tubona umengo uko bagwana si kuko ingabo ziri special nkuko wabivuze ivyo bintu arabikora amuha bumvikana amahera atazwi gushika uyu munsi muri iyo minsi ya mbere bagira bati abasoda bobo nta byabo bazogumana umushahara bafite w'igisoda cy'u Burundi hanyuma muri Kongo tuzobaha tuvunji dukeyi umusoda wese bamuha amadolari 50 intwazangabo bakayiha amadolari bamwe 90 abandi 100 bati aha rero abatura banumije bazojyayo natwe tujye anya mafaranga yose ariko kubera ayo makuru yagumye asohoka muri nko muri Focode ko twagumye dutanga izo nkuru twiyamiriza ubwo bufaranga bukeyi bariko barabaha kandi tuzi
tumaze kumva amakuru avuga ibitigiri bidasanzwe Ndayishimiye ariko araronka niho yamaramara mu ntango za 2024 abasirikare abona babashavuye basa n'abagira abagumukane avuga ati reka bashi turabe tubadugirize babone ko hari icongeyeko bacabemerera amadolari 350 ariko ayo mafaranga bitwa ko babaha nayo nyene bakayabaha mu marundi akabwira ngo tuzoyabashirira ku makonte yanyu hamwe muri Sekademe muri ya banki y'abasirikare mu Burundi bakaca babashirira ko angahe babashirira ko bitwa ngo babahaye amadolari 350 bakaca babashirira ko bwa mbere babaha ibihumbi 990 ubu babaha umusanga ari umuriyoni n'ibihumbi 10 ucumbwira ku ifaranga ry'u Burundi ryataye agaciro kuri hano aho amadolari 350 mu mafaranga y'u Burundi uyu munsi akakwa kungana imiliyoni 2 n'igice bakaca bagenda umusirikare bakamushirira ko wa miliyoni kuri konte naho nyene ugasanga nayo mafaranga kugira azo yaronke n'ikibazo nk'ubu bavuga ko bamaze amezi baheraniwe amezi 6 canke amezi 7 bataronka nayo mafaranga bitwa ngo bariko barabaha nukuvuga no kuri twatundi dukeyi yemera kubaza turira arasubira nayo nyene akayabiba bagasanga baronse musi y'inusu y'amafaranga umusirikare w'u Burundi bariko arapfira bitwa ngo babemereye nayo nyene babaha musi y'inusu yayo babagwaniye urumva urudandazwa rwa mbere ruhagaze aho Ndayishimiye we warazi amafaranga aronka ku musirikare umwe wese w'u Burundi bihagaze ko kandi bakavuga bati nubu uri kuratujya ntituvyemeye uzokumva badugije je avuga ati basi reka ndabaha amadolari 500 reka basi ndabaha amadolari 800 kuko we ayaronka n'umurengera ku musirikare umwe wese niho ndabyita urudandaza umusirikare arashobora kwemera gusinya amasezerano yo kuja kuba umumercenaire ariko iyo umuntu yemeye kuba umumercenaire cyangwa mu Kirundi babita abacangero no kuvuga arasinya amasezerano wenyene yiyemereye kuba umumercenaire azi igiciro ciwe icarico akavuga ati jewe iyo note sindayiheba ndagenda nshaka empfe nkuko twabonye abazungu b'abanyarumaniya bahora bagwana ku ruhande rwa Tshisekedi bo bukumva bahembwa bariko babaha amadolari 3,000 bamwe akavuga ati ushobora no gushikana 5,000 bakavuga ati twebwe tuje gutaragatwe kubera ayo mafaranga rero no murundi yovuga ati jewe ndabaye mu mercenaire ndavyemeye kuja gutaragatwe uko inoti mbona ibona ariko abandi bajya kutaragatwe amafaranga agahembwa uwundi muntu akaba ari wayajya aho niho nariko ndavuga iki cy'urudandaza kurundi ruhande ucurambaza uti none abasirikare bemera gute ibintu nk'ivyo igisirikare cy'u Burundi ni igisirikare burya cyari igisirikare gikomeye cyane cyubakiye ku ngendo ikomeye y'umusirikare ico bita discipline umusirikare w'u Burundi uko yari ameze yarazi ko ari umuntu adashobora guhemukirwa n'umutwara uwumutwara mufata nk'umuvyeyi komanda supreme wabo bafata ko ari umuvyeyi wabo naho umanuka mukuru w'ikamba mutwara umusoda afata ko umukuru w'ikambi komanda w'ikambi ko ari umuvyeyi umanutse kumutwara mu kompanyi avuga ati ubu muvyeyi wanje kumutwara muri peloton komanda do peloton niwo muvyeyi wiwe rero bamutegetse ubundi umusoda w'u Burundi arubaha ni navyo vyatumye mu myaka iheze igisirikare cy'u Burundi kitigeze gitsindwa mu ntambara nimwe nta na hamwe mu mateka y'u Burundi kuva twikukiye abasoda b'u Burundi bigeze batsindwa dutangoye kubibona ubunyene muri Nord Kivu ubundi ntibyahora bibaho uwo musirikare rero arubaha gushika uyu munsi amategeko ahabwa arayubaha mugabo ubu ni yatanguye kubona umwe yita umuvyeyi ko atari umuvyeyi amurira ivyiwe amwiba ivyo agenewe amuhenda mu rugamba amusuka afatwa akaja gupfungwa akaca mwihakana ivyo ni bishasha ivyari byigeze bibaho mu mateka y'u Burundi hakaba ikindi kigira kabiri n'abasirikare baje bava mu mihari itandukanye hari bamwe bavuye mu gisirikare cya kera hari abahoze bagwana muri CNDD-FDD hari abahoze bagwana muri FNL abo bantu mu butegetsi bagerageza kubacanishamwe no mu kubarungika muri izo ntambara barafise ingene babacanishamwe ugasangwa umugwi munini w'abarungikwa nabahoze mu gisirikare cya kera abahoze bagwana muri bageze nko ku bahutu kenshi usanga abahoze bagwana muri paripehutu muri FNL bagera ku bahoze bagwana muri CNDD-FDD ugasanga ni bake cyane
abandi barabakingira bakabakumiza mu basirikare bacunze inzego mu gihugu haji Bujumbura cyane cyane bakavuga ati mwebwe ntimugenda mwebwe turabakingira barumvika abo bandi umengo ubutegetsi bwa budakunda ariho henshi abantu benshi bakunda kutubaza ngo mbega no ko tubona abantu bapfa cyane umenga n'ubwoko bumwe abapatse byose ubwoko bumwe bari mu moko yose ariko hariho umugwi upfa cyane kurusha abandi kuko batubwira ko nka 70% y'abasirikare barungisweyo kugwana iyo ntambara usanga arabatutsi niko ivyo bintu usanga bimeze ariko n'abahutu barapfirayo haba mu ntwazangabo zimaze gupfa turafise intwazangabo z'abahutu bahapfiriye hariho nk'umumajoro yitwa Pascal Ngendakumana batazira Faraja abantu bahoze bagwana muri FNL baramuzi yari umusirikare bavuga ko ari umusirikare arinda cyane yarahapfiriye apfira rimwe n'uwundi musirikare yahoze n'iri ntwazangabo yahoze igwana nayo mu ba XFAB yitwa Major Onesphore Ndayiragije barahapfiriye bose ukuvuga mu mpande zose barahapfira ariko hari umugwi upfa cyane kubera ko ari uri mwinshi ku rugamba mu gisirikare cy'u Burundi atari wo uri mwinshi batubwiye ibitigiri abakora mu statistique y'igisirikare ayo makuru yose tuyaronka bimwe gasupari baratuza avuga ngo nta mabanga y'igisirikare turonka nagoma ndamubwire ko yose tuyafise ayo mabanga nuko ibiharuro vyibanguye umunsi biri mu gisirikare vyerekana ko igisirikare cy'u Burundi kirimwo abasirikare bo mu bwoko bw'abatutsi 37% uwundi mugwi munini ukaba abava mu bwoko bw'abahutu rero umuntu akaca yibaza ingene ibiharuro bimeze gutyo ku rugamba naho usanga 70% y'abagwana n'abatutsi ucubuti ibintu muri ko murakora nibiki bigenda gute abasanzwe ari benshi mu gisirikare ntibabe ari bo baca benshi no ku rugamba nibihe biharuro biriko birakorwa ahantu ni ibintu biba mu rugeri rwinshi ariko byumvikana ko bimeze rero ingene bice biza kwishura cya kibazo uko kuntu bavuye ahantu hadasa gushika uyu munsi hari aho bikigorana ugasanga mu gisirikare basa n'abacunganye basa n'abikekana wahoze agwana muri XFAB bakavuga ati jewe bakanyumva ari jewe nidoze noneho baca baja kumanika bati nije ndiko ndagumura abandi wahoze agwana muri FDD nawe canke muri FNL akavuga ati hamwe ari jewe no bivuga no havasanga mu XFAB agiye kundega ugasanga yo muri uwo mwanya ubutegetsi ivyo bintu burabikinisha cyane ko abasirikare bigorana ko bahuriza ku kintu iyo bariko barasaba uburenganzira bwabo ariko n'ibintu bitera bineshwa kuko amagorwa basangiye atera bafatanya gose kurusha uko ubutegetsi buvyibaza twebwe nk'iyo turiko turaronka amakuru y'ivyo ku rugamba dusanga baduha amakuru cyane bari muri abo bahoze bagwana muri FDD baba basigaye mu gihugu cyangwa bari ku rugamba turashangamwo umugwi munini cyane ari wo uduha amakuru kurusha n'aba XFAB bo usanga batinya ngo bohava bafatwa bakamenyekana cyangwa agira bati n'amakuru yosohoka boca batwikeka n'ingoga ko ari twebwe twabikoze hari ikindi kintu kitavuzwe mu makuru nagira ncisemo biteye ubwoba ni ingene niyo bari ku rugamba nk'abo basirikare nk'intwazangabo z'abasirikare b'aba XFAB usanga bariko barikekwa cyane ngo kumbure bariko baraha amakuru ngo abo muri M23 nubaha akarorero k'intwazangabo zibiri mu kwezi kwa mbere muri 2024 zasangiye urugamba umukomanda w'urugamba akaba ari umu XFAB icegera ciwe akaba ari umu XFDD hanyuma urugamba rushushe cyacegera cy'umu XFDD yari mu afise ipete rya major aturugamba ariruka kandi ariwe yaragejwe gukingira abakuru b'amakompanyi kubafasha ingene kuri urwo rugamba bakorana n'ingene babandanya abatangaho bituma hari intwazangabo mu gisirikare zitira aho hantu kubera ko uwaragejwe kuzifasha yahunze mu nyuma barahavuye wa mukomanda wabo bose aratanga itegeko ko bahava bakava kuri urwo rugamba mugabo hariho uwahunze imbere yari kuba ariko arafasha bagenzi be icyakurikiye cyabaye igiki iyo bari muri Kongo umukuru w'ingabo ujya mukuru wa division batazira mingi Colonel Pascal Hakizimana batazira mingi wava no muri FDD aravuga ati ibintu byabaye n'akamaramaza arahana cyacegera cyahoze kigwana muri FDD acara namurungika mu Burundi ati tuvireho uje kwisigura mu Burundi uwo mu majoro aracika mu Burundi kuva mu kwezi kwa mbere 2024 agumaho gushika mu kwezi k'umunani atana kimwe ariko arakora mu k'umunani baza baramutumako kwisigura mu iperereza ry'igisirikare
mu nyuma batuma ko wa wundi yari arongoye urugamba nawe ngo aze avuge uko ibintu vyagenze. Icyagiye gutangaza wa mu ex-FAB nawe ashitse yaritavye kabiri ngo ariko arabazwa, azemba mubwira ati ntutaha urapfunzwe. Mu nyuma baca batwara muri sentare y'igisirikare muri auditora militaire abarungika bose mu mpimba. Umwe yarahemutse yarahawe ibihano ku rugamba, umutwara yaravuga ati uyu muntu yaramenje, uyundi yarahemukiwe ariko hageze kubapfunga cyabapfunga bose banabasabira igihano cy'ugupfa. Sinarinze yuko mu code penale militaire igitegekanye igihano cy'ugupfa. Izi ntwazangabiri zose zisabirwa igihano cyo gupfa. Umwe yarahemutse, uwundi atakosa renga mu cyaka kwambira ngo ivyo byose wewe uteza ko wari kuravugana na M23. Baragiye imbere ya sentare y'igisirikare, mu nyuma abatwara sentare y'igisirikare bavuga bati ibi bintu n'ukuri n'akamaramaza. Umwe yararongoye urugamba arambwira bati wewe reka tukureke uzubandanye uburana widegenza, uwundi bamugumiza mu mpimba. Ariko mwumve ibyo bintu ukuntu bimeze, biri ku rugero umusirikare wo mu ex-FAB naho yita ku icuma ariko aragwana haguma hari ijisho rimucunze rimukeka ngo ivyo byose wewe uri kuravugana na M23. Urumva rero bimeze uko uwo muntu azi ko acunzwe yagirizwa ikintu cyose cyoba, wewe aratinya kuvuga ngo naba ari we aje imbere mu guhakana ibintu babona ko ari by'akarenganyo, avuga ati reka ahubwo je mbandanye, Imana niyamfasha nkahava ndi muzima izoba imfashije. Ubundi mu ex-FAB anasubiye inyuma abazi yuko ashikira mu bihano bikomeye, akigwa imanza zikomeye, cyangwa ugasanga bariko baranabeshirwa ibyo batakoze. Urakoze. Bobo Rugurika Pacifique nazo ati igisirikare cy'u Burundi cyubakiye kuri discipline nini cyane, abasirikare bubaha kandi batari bamenyereye ko bahemukirwa n'ababakoresha. Hakabaho nico kwinubana hagati mu basirikare baje bava mu migwi itandukanye hamwe no kubacanishamwo kubona abategetsi. Nizo mvo atanze abona zisigura igituma abasirikare batemera guharanira uno munsi batubahuka guharanira agateka kabo. Mwebwe hari ico mumwunganira, hari ico mwongera kubwanyu kubera ko uno munsi abasirikare badaharanira umugaragaro agateka n'ubuzima bwabo? Mikro ya Nyirugaye. Murakoze. Nibaza ko igituma abasirikare badaharanira agateka kabo ni byinshi kandi jewe mu bisanzwe ndakunda abasirikare b'u Burundi kuko sinzi ko mubizi kuva kera, sinzi ko biri mu mico y'ikirundi canke biri mu buzima bw'abantu bose, kubera ko tuzi ko igisirikare kijeje gukingira abantu. Igisirikare cy'u Burundi cyamye ari ikintu gikundwa n'abarundi. Rero nanje nk'umurundi ndakunda abasirikare b'u Burundi kuko mu mitwe yacu uko twakuze tubizi, tuzi ko ari igisirikare kijeje gukingira igihugu, kijeje gukingira n'abanyagihugu. Naho hagiye haraba amabi menshi mu gihugu, ugasanga rimwe muri bo hari abakoreshwa amakosa, ariko nshaka kuvuga yuko ku ntwaro ya CNDD-FDD akanovera k'igisirikare karahindutse, karatosekaye, karanatotejwe. Nshaka gusigura iki? Kuko CNDD-FDD ishitse Barundi, jewe naho ndiko ndabavuga ndanabatahura, kuko CNDD-FDD igishika yagifise umugambi d'abord wo gusambura igisirikare. Muribuka ko je nabivuze harimo abasirikare b'intwaza ngabo kandi bo ku mapete yo hejuru baba genero bakoze, kandi muri bo harimo n'aba ex-FAB b'abatutsi bakoze kugira hasamburwe igisirikare cy'u Burundi. Ivyo rero CNDD-FDD yabikoze kuko yari yuko ishaka gushiraho umugwi w'inkorabara w'abicanyi, ukuvuga imilisi. Alors hanyuma ni ibi Pacifique ariko aravuga ati uno munsi ibitigiri byerekana ko mu gisirikare ubwoko nta buringanire, nta kunganangana bikiriho. Ivyo byose birafite icyo bisigura. Nico mvuga yuko abarundi dukwiye kugabirako, ahubwo tukitaho cyane kuraba ibishobora gushika n'ibiriko birateguwe. Alors nshaka rero kuvuga iki, igisirikare cy'u Burundi cyarahemukiwe, cyarasambuwe, gisamburwa kuri politike ya CNDD-FDD, ariko yifashishije bamwe muri abo basirikare nyene, kandi vyitwa ko bari incabwenge, vyitwa ko bari bazi bya gisirikare, vyitwa ko bari abasirikare bubashwe. Abo rero barakoresheje igisirikare rero cy'u Burundi. Nagomba kuvuga yuko uno munsi akanovera kaco
ntikikiri kimwe cya kera kuko nibaza iyo kiba kikiri kimwe cya kera ni ukuvuga iki kandi imvuze cya kera sishaka kuvuga bimwe abantu bama bavuga ngo igisirikare c'abafadu cyangwa c'abatutsi oya vrema shaka kuvuga ka kanovera k'igisirikare ushima reka ndakwereka mu 2005 CNDD gishika urazi ko yashitse iratsinda amatora 2005 ariko bari bamaze imyaka ibiri bari mu nzego bariko bamaze no kwinjira mu nzego za gisirikare muri Bukadofe yari chef d'état-major general adjoint alors hajya hose igisirikare cyari gisa kanovera igisirikare rero cyagiye kirasamburwa progressivement uko imyaka yagira agenda kubera ko byari muri agenda ya CNDD ariko hamwumve n'ibindi bihugu bikomakomeye rutura byo bimwe by'iburaya n'ibindi byo muri Afrika nk'akarorero je narigeze gutanga akarorero k'abasirikare abagenero kandi ushima babo bapambe nyene bamwe bo muri ubwo bwoko bw'abatutsi bagiye muri Afrika y'Isud baramarayo amezi n'amezi bariko bapangana bakorana n'abasud africain n'ayandi maservice yo mu bihugu by'iburayi ingene bazosambura igisirikare cy'u Burundi ico rero bari bagamije nibi biriko biraba uno munsi alors shaka kuvuga rero yuko abasirikare b'u Burundi ugiye ukuraba n'ingene aya magume tumaze mu imyaka 10 kuva 2015 ntibavyifashemwo neza cyane abasirikare b'u Burundi bararetse CNDD-FDD irica abarundi kuva 2015 uno musi turi muri 2025 imyaka 10 iraheze bica ugwaruka bica abantu bo mu bwoko bwose barica abahutu baratikije abahutu baba FNL bo muri SNL barica abajene babahora ubwoko bwabo bavutsemo b'abatutsi donc barica umuhutu w'umugwizatunga bashaka gusahura CNDD-FDD naho ifise esprit idéologie génocidaire y'ubonye ubwoko bw'abatutsi ariko nabo bahutu ntibakunda donc uno munsi novuga ko n'umugambwe w'icaduka wabicanye gusa wabasuma wabakunzi bindi alors n'ivyo rero ubona igisirikare cyacu Pacifique karabivuga bararungirwa mu gisoda n'ivyo turabizi twese twaragiciyemo kukirunguruka niko bama batubwira turiko turagira service militaire obligatoire nivyo baravuga ko hariho principe yo mu gisoda ivuga ati exécution d'abord réclamation après sivyo nukuvuga iki bavuga yuko bati mu gisirikare ubanza gushira mu ngiro itegeko hanyuma ukaza guharira canke kugira icubaza après alors mugabo hariho kandi n'amategeko avuga yuko itegeko ribi utarishira mu ngiro alors ivyo rero nibaza ko dusakarorero mwarabonye abasirikare barenga amajana 200 sivyo twarabumvise bagiye mu gihugu ca Kongo umunsi umwe baritororokanye baravuga bati oya n'ukuri twebwe ntituza kugwana ibi bintu ntituvyumva ibi nta mategeko y'intambara meza dufise nta bikoresho bijanye turi mu bintu by'urudubi twe vraiment ikiba kiraba ngo turavyanza abo baravyanza no munsi rero baratashe barafunze no munsi je muraniyumvira nk'umusivile naho ndi umusivile ingene abasirikare barenga amajana 2 biyegeranije barabaka inkoba ati shira inkoho hasi tubabohe tubatware mu mabohero atandukanye barabikora ivyo bintu je unyi n'ukuri nk'umusivile finance na hariho mvuga ni igisirikare cy'u Burundi baracishe ariko kandi abasirikare b'u Burundi gituma ndabivuga naba bahari uno munsi bakirimo bamenye yuko mu Kirundi bavuga yuko hariho abo byashikiye ariko nabone hari ibindi bizobashikira bariko barapfa arishikirwa iyo muri Kongo rero mvuga yuko hariho kwihemukira kandi rero ngomba kuvuga ikintu gikomeye aba basirikare bariko baragenda bagakora amakosa bakemera kuja kwita kujya musonga bakicwa erega ntibariko bazira ubwoba bafite ntibariko kandi bamwe turabizi yuko ngo bagenda kurondera $2 bibaza ko bazoronka akantu kiyongereyeko bariko bahemukira imiryango yabo abo bantu Pacifique ariko aravuga bariko barapfa muri Kongo bariko bahemukira imiryango kandi bariko bahemukira n'igihugu kuko si igihugu cabarungitse iyo bari igihugu cabarungitse hari kuba inama nshinga amateka na henguza amateka dari gukorana ayo igene bagenda byari kuvugwa mu maradiyo nibo bagenda mu kanywa babo bagenda muzobaze Pacifique yabicishije igene batororokanya reka ndababwira ikintu kibabaje
urazi yuko abo bantu Pacifique yavuze benshi bo mu bwoko bw'abatutsi bagenda bararobanurwa mu makambi atandukanye be murazi ko bagenda gufata abantu nko mu ba troupe bamwe bato bato bagenda gufata abantu barenze imyaka 40 nukuvuga iki abantu basigaje umwaka kugira bakukuruke hariho nabo basigaje amezi 5 Pacifique yabisiguye 3 kugira bakukuruke bigire mu buzima busanzwe baronka kuga pension kabo mbega urazi ko babarungika kugira bapfire yo nyene hanyuma nivyo byose by'amapension ntibibe mwe numva ko abo bantu yego nivyo CNDD-FDD barahemukira mugabo nabo barahemukira imiryango yabo swati shaka yuko kuvuga yuko muri ibi bintu abasirikare b'u Burundi bariko baracamo uyu mucano bariko baracamo ibi bintu bibabaje bariko barahura navyo aho basigaye batabaza abasivile ngo dutabarize nukuri bariko baraduhemukira twese bariko bahemukira igihugu ariko igikomeye bariko bahemukira imiryango yabo bariko bahemukira abo bapasoni babo narumvise ingene hari abapasoni bitoye baja kurondera muri leta major ngo babaze ibijanye n'abagabo babo batazi amakuru batagisa amakuru haraheze bamwe umwaka heza amezi bariko bahemukira ivyo bibondo vyabo baja kwita kujya musonga bicwa bagasiga izo mfuvyi CNDD-FDD itariki irategurira na kazoza ibi rero byategerezwa kubera isomo abasirikare n'ubu bahari bamwe baranka gutabara murabona ingene CNDD-FDD ikora ivyo yishakiye irica abajene irica abatutsi irica abahutu irica aba FPR irica nabo basirikare ubwabo je rero sinumva ikintu no musi abo basirikare wumva ngo muni itegeko amategeko barayanka mabi kandi ubona ko ugiye guhemukira umuryango umuvuga uti reka jene mbere basi mfungwe ariko basi ngume mbaho ejo higiye bizohinduka ibintu mve mugasho ndere abo bana banje bane n'umukenyezi wanje mugabo ibintu byo kutakwita mu byo bitamwo bagapfa nabi Pacifique yabikishijemo hari habaza abo ibiziga bitahana nagenda wabwiye ko amakuru dufise bajya abantu batahano ibiziga benshi n'abantu bazwi neza ko ari CNDD-FDD kenshi baba bazwi nukuvuga ko baba batinya amacuti yabo amwamwe so atari mu mugambwe cyangwa bari mu gisoda mugabo abasirikare benshi bashigwa mu mashamba uno munsi bariko baribwa bariwe n'ibikoko bariwe n'ibisiga abandi babashira iyo bishobotse babafuririra mu binogo rusange none mwumva iryo teka rihe naha rero mvuga ni ibiriko birababaje twese biratubabaza ariko abasirikare bacu bamenye ko aribo ba mbere ba responsable y'ibiriko birabashikiye birababaje kumbure sinzi biri mu ngaruka kumbure tuza kuvugira ngaha mu ngaruka zihari kuko ibi bariko barakora bifite ingaruka urabona ko uno munsi batanguye batwara abasirikare bazi ngo bagiye kwica abanyamurenge ngo bagiye kwica abakongomani bo mu bwoko bw'abatutsi canke ngo abo bakongomani bavuga ikinyarwanda mugabo uno munsi urabona ibiriko biraba abo bantu bari bagiye kwicwa barigwaniye uno munsi bariko baratera intambwe uno munsi ubwoba butangwe kuja iwacu naha rero mvuga ibi bintu abarundi twese turakwiye kuvyiyumvirako nukuvuga ko amafuti y'umugabo umwe n'akagwi gatoyi kamukikuje bafashanya kwiba ayo mafaranga bakura muri Kongo nukuvuga ko bariko barakwegera igihugu cyose uno munsi kumwe tuzabushika birababaje kubona hari abarundi batanguye kuca batangura kumva ngo ibi bintu ngo bakaja ngo bagashika ngo muri Kivu ngo bakagira ngo muri Kivu ngo turagowe ngo batanguye kwiyumvira ngo haje n'ivyamoko ngo hari amoko ashaka kwiharira akarere nibibaho abantu nibareke kumbure reka mbendagitije aho mugabo kitaka kuvuga yuko abasirikare bari responsable nukuvuga iki none ibaze hari ibiriko biraberayo deja mwavyumvise ejo bundi mwarabonye ndayishimiye bagaca basubira gutororokanya abandi basirikare ngo baragiye none haragera igihe twebwe naho tuvuga naho rimwe n'ibyo tubavugira kandi tuzokwama tubavugira birababaje ngo bumve yuko twebwe ni twebwe uno munsi abasirikare b'abarundi bari bakwiye kuvugira uko nibo bari bakwiye kuvuga bati mbega bari abarundi bene wacu bari abana b'igihugu ibihumbi amajana n'amajana bari mu mahanga bari mu makambi y'imahanga bari mu makambi za Nyarugusu muri za Rusenda muri Kongo bari muri Kenya muri za Zambia bari abana n'inda zo bagwanya aba basirikare b'u Burundi bacu bari bakwiye kumenya ko nibo bakwiye kutugwanira si twebwe mu bisanzwe dukwiye kubagwanya
ni ukuvuga yuko barakwiye kugarukana ubwenge ku gihe ariko bo muri izi ngorane bariko baracamwo twebwe mu byo dushoboye tuzobahagararira tuzosemerera gushika kumbure nabo agateka kabo kubahirije. Ego nongere nsangize ikindi kibazo abatumire imbere yuko nca mpakanya bashaka kubaza canke guterera kuri iki gice ca mbere c'ikiganiro. Ndanasaba abavyifuza kuba baritegura hano kuri Zoom, basaba umwanya uko bikorwa. Mwebwe muko muradukurikira kuri YouTube na Facebook, naho murashobora kwandika ikibazo canyu aho muri n'uwo mukibajije abariko baramfasha baraheza babine ncenda bibasomera. Saba n'imbabazi bariko batwandikira bariko badukurikira kuri Facebook bavuga ko batumva neza amajwi mu buhinga bw'ivyuma ko barabikosora mu kurindira abashobora kuba barakurikirana no kuri YouTube hoho bimeze neza barumva byose ibiriko biravugwa. Tutarashika kungaruka Bob Rugurika warubicishije ko na Pacifique atayisura kino kibazo duha abahasavye umwanya. Tutarashika kungaruka muri rusangi ku gihugu ibi biriko biraba ku basirikare b'abarundi baragwayo ntibanahambanwe n'iteka imiryango yose ntibikigwe, abafashwe bakihakanwa. Hari ingaruka mubona bizogira canke biriko biragira kuri uru rwego gusa rw'igihugu rwa gisirikare? Tube turagarukirizaho kubijanye n'igihugu muri rusangi turabivuga mu gice gikurikira. Mbere kuri Bob Rugurika mu mwanya muto duha Pacifique Ishure. Urakoze. Iki kibazo gifise imigongo myinshi kubure sinzi mu kintu twovuga imigongo mugabo gifise des ramifications. Donc nukuvuga iki? Uravuze uti abasirikare b'u Burundi bacu bariko baricigwa muri Kongo ntibamba niteka imiryango ntibikigwe, ati abandi barafashwe nkiri bagizwe imbohe muri M23. Tugira amahirwe ko M23 itabacishije ku buhombo ngo ikibica uko barabagumije, kandi amakuru mfise nuko boba babafashe na neza, barabafashe neza babashize nyene mu bibanza byabo nyene nk'imbohe, ariko ngo babayeho neza. Narabonye mbere n'abahaye ibiganiro abamenyesha makuru bamwe bagiye kubasanga iyo bari muri Kongo. Ingaruka mbi zihari n'izambere. Ingaruka mbi uno munsi ni kuri societe burundaise. D'abord ni gute uno munsi umurundi abona igisirikare? Nabivuze twese je ndibuka vuba nibaza ko ta muntu n'umwe adafite inshuti y'umusirikare. Umusirikare n'umuntu yamye yubashe, kandi si mu Burundi gusa, ni kwisi yose umusirikare asymboliza la fierté nationale. Nukuvuga yuko je ndibuka turi abana iyo haje muhira umuntu w'inshuti y'umusirikare karakanyamuneza mubonye muri jateni yiwe, barabantu kandi biyubashe. Bon, uno munsi rero ingaruka ya mbere ni iyi. Ni tugarukire ku rwego rwa gisirikare. Ni ikigene mvuga ni igisirikare cyacu cy'u Burundi. Uno munsi isura l'image de notre armée kwisi yose. Nukuvuga isura y'Uburundi y'igisirikare cy'u Burundi imeze gute? Nukuvuga iki? Uno munsi yarononekanye. Je naragiye muri Somalia Ines mu 2010. Naragiye muri Somalia ndamarayo indwi zibiri ndiko ndakora akazi kukuraba ingene abasirikare bacu b'abarundi babayeho muri Somalia n'ibikorwa bakora. Ntushobora kwibaza abasomalia bose twahuye barakubwira hariyo ibihugu bishika 5 muri Somalia, barakubwira bati ntimushobora kwibaza mwebwe abarundi ati abasirikare b'abarundi indero bafise hano ni exemplaire. Barakubwira bati ingene naho bari ageri, nukuvuga ati ingene bagwana neza, ingene barinda, donc professionnalisme yabo. Donc nukuvuga ingaruka ya mbere yabaye c'est l'image de notre armée. Uno munsi igisirikare cyacu mu bihugu bimwe nk'ivyo bihugu hose ho muri Kongo noneho ni muri kano karere uno munsi bagifata nka milice. Nukuvuga yuko ni igisirikare bafata nk'umugwi nyene wa indiscipline kandi atari ko vyari bimeze. Iyo niyo ngaruka mbi ya mbere. Ivyo birateza urubwa urwego, bigateza urubwa igihugu cyacu twese. Alors ingaruka mbi ya kabiri ni iyi, ni ku miryango yabo. Jewe no munsi ndiyumvira, bon jewe sindi bitigiri vraiment bitomoye by'abamaze kugwaye, mugabo hari abavuga yuko boba bababa igihumbi. Jewe sindabizi neza kuko n'igisirikare cy'u Burundi ntabyo bavuga. Cyawiyumvira imiryango abarundi abakenyezi abapfakazi igihumbi
camwiyumvira impfuvyi zoba zishika dusipoze ko umusirikare rumwe reka nsingira amastatistike adashoboka mwiyumvira izo mpfuvyi zihari ni ukuvuga iki ni uruhombo kuri sosiyete burundaise ni uruhombo kandi kuri ekonomi y'igihugu erega ingaruka ni nyinshi ni uruhombo kuri ekonomi y'igihugu ni ukuvuga abo basirikare barapfuye imiryango ibaye bantaho nikora abana bamwe bazoheba amashure abo bapakazi bishobora kwibaza ibintu bizobashikira ntituzi ingene bazobaho ntituzi kugira batunge iyo miryango ni ukuvuga ko ingorane ziheza zikaba ni multiforme ni ukuvuga ni ingorane nyinshi rero naho mvuga nti uno munsi niho mvuga ni abasirikare ntibakubitiza agati mu mpembero ntibagarukana ubwenge ku gihe rero navuga ingaruka kandi zituba ko twese jenge ndababyiza ukuri bo nakantu cishamwe mbe murazi yuko uno munsi kwitwa umurundi hari ahantu ugenda mu bihugu ukavuga ko umurundi kuri aeroport ku kibuga c'indege ukabona abantu barihaye agatwengo baratwenze baragusuzuguye ukamengo nyerura akantu kagayitse kubera iki bose bagaca bavuga ngo wewe abarundi bo perezida ngo ndayishimiye donc urumva ivyo rero niho mvuga ni ingaruka mbi kuri twese bitwaka agateka burya kandi murabizi nta kintu ca mbere kw'isi gihari nk'iteka ikintu bita dignité donc voilà naho no bandagejeje mugabo ingaruka rero sinazihejeje ko ni nyinshi cyane kandi ntarandiriye hariho iziriko ziraba ubunyene tubona mugabo ingaruka nyinshi burya tuzibona mu myaka iza muri kazoza abo bana b'imfuvyi mbega bariko barabura base muri ibi bihe barafite ibintu bazumva wibaza ko bazobaho gute naho Pacifique ndahazi ijambo ni gwaho murakoze imbere yuko nja ubwo nyine ku kibazo umbagije reka mbere nkunganira Bob ku kindi kintu yigeze gucishamwo kijya cy'abasirikare bapfunzwe naco ntitwokireka igihe bajya abasirikare bafatwa bagapfungwa hari nyuma y'intambara zabaye mu kwezi kwa12 muri 2023 zabera mu bice byita za Mushaki za Masisi ico gihe abasoda b'u Burundi barahapfiriye ku rugero ruteye ubwoba ku buryo abasirikare basanzara ni muri ibyo bihe nyene navuzemwo hariho nk'umajoro yataye urugamba namaze kwivuga ivyo barasanzaye bamwe bisanga mu gahinga baramara ugasanga amazindwi atawuzi iyo bari atawuzi ivyabo mu mashamba barimwo bakabona bamwe bakicirwa mu mashamba barimwo kandi bakicwa n'abanyagihugu bitwa ko bagwanira baza n'ukuri bataye morale yose kwa kutumva nyene ivyo barimwo baguye mu mapozisyo yawo abatari bake ibintu byari biteye ikigongwe ibintu byari bibariko hanyuma aho bagiye kubahuza hitwa Mubambiro niko benshi bahuriye niho bavuga bati twebwe n'ukuri nta ngwano dusubira kurwana turavye ibintu bitubaye ko bidusubira ibiziga babisize iyo bari abo hantu hakacafatwa na M23 abandi bariwe n'ibikoko kumwe Bobo ariko arabivuga mu mashamba vuga ati ntidushobora kubandanya ingwano ingene dufashwe ntibibaho ibi bintu ntitukiri gisirikare niho rero umukuru wa kontenja y'u Burundi muri Kongo uwitwa General Elia nimba ndizeye batazira muzinga yaca babwira ati abumva badashaka kubandanya urugamba ubwato buri hajya nimuje hajya babatahane babasirikare baravuga bati okay ko muvuze ngo tugende reka dufate ubwato twigendere bajya gufata ubwato bafata ko ari ryo tegeko bahawe kuko yasa n'uwabwira ati abashaka kubandanya ingwano nibajaha abadashaka kubandanya nimuje hajya mwebwe mudashaka kubandanya nibace babaha ubwato mwisubirire mu Burundi mureke kuba mu ngwano mutumva kandi mudashaka abasirikare bahitamo gutaha baravye ingene bari bafashwe nabi mu rugamba badafise ibikoresho bikwiye n'amagurwa bari bahaboneye amafoto nizo kumurabona ingene ateye isoni bambaye impuzu za Kongo umuntu umengana barubera umenga abasirikare n'amafoto yo tuyerekanye abantu bose bavuga bati ngo nabo n'abasoda b'u Burundi rero barataha bashitse mu Burundi ntibamenya ko baguye mu mutego kuko bashyize mu Burundi barashika baca bafatwa
bimwe Bobo yavuga ati sinumva ingene abantu amajana n'amajana bashize bafatwa barashika bakaca bafatwa bafashwe bagenda kubapfungira mu bibanza bitandukanye bamwe muri polisi militaire abandi mu ikambi yo mu Cibitoke harabatwawe amaja ku mpanda kumuzinda bambe batwara kumuzinda bashitseyo bakabakura umwambaro bagapfungwa bambaye akabutura amugasanga nta gahuzu bafise utari yaje yitegekanije uduhudu dukwiye two munsi yapfungwa asa no ko ataco yambaye bakabapfunga kubaha imfungurwa kikaba ikibazo barahagurirwa bamwe barakubitwa nk'abari muri J2 barakubiswe gose bibi bintu biteye ikigongwe twananya dusemerera muri ico gihe ndiba ko twaguye dusemerera gose kuri ico kibazo imiryango ibaza tutwumvise ko wacu yaje ituzi yapfungiwe ntituzi yari mu nyuma rero baratinda barabatwara mu mabohero atandukanye aribyo zavuyemwo izi manza amaze iminsi bacigwa bamwe kumva bakiriye gupfungwa imyaka 5 abandi ngo imyaka 10 abandi ngo gupfungwa ubuzima bwose kandi wumva barahemukiwe n'abasirikare bahemukiwe ariko niwo bahanywe aho hohanywe uwabahemukiye muti rero ingaruka z'ibintu turiko turabona muri Kongo zizobizihe ku gisirikare cy'u Burundi ari ingaruka za mbere zimaze kuboneka iyo ntambara iriko irasambura igisirikare jewe nubabwira amakuru mfise y'abasirikare bamaze guhunga bataye igisirikare sinababwira uko angana barimo intwazangabo cyane cyane bene izi ntwazangabo bakiri bato abariyetena abakapiteni abo ni benshi bariko barahunga bwinshi usanga bari mu bihugu bitandukanye hari nk'uwatuyagiye ati jewe bitwa ngo bariko barashinga mu gisirikare ngo force spéciale hariya mu za Cankuzo yo bitwa ngo bariko barakora iyo formation ati barabikora iyo ntwazangabo yitwa ngo niyo y'akarorero bari bafise ati jewe ijoro nyene bavuze ngo dutwaye muri Kongo naciye n'inyororombera nicira ku ruvubu ndacomoka ndigira sinza kuvuga ngo bageza ntibikenewe ivyo ataragenda n'abandi benshi dufite amakuru y'intwazangabo nyinshi zataye igisirikare imwe mu ngaruka nko kuri ico c'abahunga ni kimwe navuze cy'ingene ibiharuro byari byarumvikanye mu masezerano atandukanye vyingene amoko aserukirwa mu gisirikare kugira kigimari igisirikare cy'abarundi bose ntikibi cy'ubwoko bumwe ntigikoreshwe mu kuja kwica ubwoko bumwe kuri urwo ruhande hariko haraba ingaruka zikomeye gose nababwiye ko ibiharuro mfise jewe ubu vyerekana ko nk'ubwoko bw'abatutsi buserukiye kuri 37%. Burya muri 2015 nkuru nziza n'akagwi gatoyi bari kumwe baragirageje gukora ibishoboka byose ngo abasirikare bahoze mu gisirikare cya kera bo nyene bikure mu gisoda bahunge nihajya mwabona abaza baranyuruza bamwe abandi babafata babapfunga abandi babatera ubwoba intumbero nyamukuru yari yuko abasirikare bo nyene bokwiyomora hakakwiragizwa amakuru abo ko baremvye ko bahamwa ko bagowe bo nyene bikure mu gisirikare kandi abashatse guhunga barabareka burya basa nuko babugururiye inzira timwebwe nimwikure mwebwe nyene mugende ariko abo basirikare ba kera baranana twara tuvugana na bamwe mu basirikare bavuye muri CNDD-FDD ho nyene bakabibwira bati burya aba bantu sinzi mwebwe ingene mu mizi baratunaniye twaragomvye kubikuramwo turabatera ubwoba baratunanira baguma mu gisirikare iyo rero intumbi uburere bibiriko bira muri Kongo bisa nuko baronse inzira nziza yo kubagabanya gose mu kubatwaraho ku mahonero bagahonya cyane abasoda bakera bagahonya cyane n'abasoda bavuye muri FNL ivyo biraboneka mu bugene batoragura aho barungika kuri urwo rugamba icya kabiri novuga nico Bobo yamaze kuvuga abanyarwanda no bavuga ngo ishema ry'igisirikare iteka ry'igisirikare ririko rirahera iyo ndiko ndasoma n'ivyo abantu bandika nko ku za Facebook bose bavuga bati erega umusirikare yaremewe gupfa erega umusirikare nta kindi yaragenewe no kuja gupfa nta kuja ngaho ngo muvuge ngo umusirikare ngo yapfuye birasanzwe no mu mvugo y'abatwara igisirikare bikaba ivyo nyene ariko wacuraba mu bindi bihugu Afrika y'Epfo ngiyo irabuza abasirikare 14 gusa induru zabuze muri ico gihugu inama shira amateka ikihaguruka
mbega perezida Ramaphosa ibi bintu watutwayemo muri Kongo nibiki mbega turiko turwanira iyihe nyungu ya Afrika y'Epfo kuko ku buryo tujya kuburira abasoda muri Kongo mbega abasoda bacu bafise inguvu zingana gute mbega wabahaye uburyo bungana gute igihe barungitse mbega barakingiwe bikwiye mbega barafise uburyo bwo kwigwanira ivyo nivyo ahandi hose ibibazo bica bibazo mu mareta y'Iburaya na hehe umusoda wabapfuye leta itegerezwa gusigura ko yari yakoze ibishoboka byose bijanye no kumukingira iyi mvugo bakoresha siyo ntabwo umusirikare yagenewe gupfa nivyo akazakora karimwe urupfu ni riske y'akazi mugabo leta yoye ihamagariwe kumuha ibishoboka byose kugira yigwanire kumuha ibishoboka byose kugira yikingire gukora ibishoboka byose kugira nayo nyene mukingire ku buryo iyo apfuye leta iteza kuza gusigura buriya umusirikare wacu jewe mwazi ko tubakunda niryo teka ryacu nari nakoze ibishoboka byose kugira tubure bake bashoboka vyaragoranye kunuku barahapfira mugabo ntaco tutari twakoze iwacu igihugu umutegetsi arekuriwe kuvuga ivyo agomba byose atankurikizi akubwira ati mbega mubabazwa n'iki abasoda bahamagariwe gupfa abandi banyagihugu bagasasira bakakira abasoda bahamagariwe gupfa niyo turiko turavuga amarira y'imiryango batubwira ngo bahamagariwe gupfa bakibagira erega umwana w'umusirikare wese umusoda erega umugore w'umusoda wese umusoda erega nyina w'umusoda wese umusoda warabaza ati umwana wanje arihe vyagenze gute ikiziga ciwe kirihe kubera iki adashingura guteka abo barafise urwo ruhusha rwo kubibaza kuko bose abasoda naho uwo musoda mwovuga ngo yaremeye gupfa ntabwo imiryango yabo ivuga ngo natwe ngo twemeye yuko muzomwica uko mugomba muzomufata uko mushatse arabaza yapfuye gute ubwo si mwebwe nyene mwamwiciye mbega mufashe umusirikare mukamuha kugwana hamwe n'umu FDLR ejo yavuye mu Rwanda ashaka gukora ihonyabwoko ry'abatutsi mbega bagiye gusangira urugamba byavoroshe ko bumvikana niki kimbwira ko nyene mwamuhaye atamurashe imiryango irafise uruhushya rwo kubaza rero hamwe nako ndavuga nta iteka ry'igisirikare ko rirahera ubu tugezaho bahamagara binjira mu gisirikare bikagorana ko baronka baja kwinjira kubera babona uko kuntu umusirikare afashwe nabi hamwe byafatira ku gashahara gato cyane umusirikare yari afise ubu naho biriko bifatira kuri kuno kuntu bariko bapfa nabi aho muri Kongo mu ngwano batumva kandi babona ko umusirikare atitwararitswe n'igihugu ciwe nta nibarangira ririho tworonka rindi risumba kubona umusoda w'u Burundi yapfuye yambaye idarapo rya Kongo nta bara ririho ringana no kubona iyo Kongo apfira itigera umwunamira nta bara ririho ringana no kubona ico gihugu cyitwa ko yapfiriye kidashobora no kumwemerera kuvuga ko yagipfiriye yari intwari ipfiriye ico gihugu nta bara risumba kubona Uburundi bwo nyene bwumva ko uwo musirikare apfuye ateye isoni bakaja kumubika mu mafrigo akamara ukwezi amezi abiri atarahambwa ngo nuko banka ko Burundi bumenya ko twabuze abasoda benshi ngo reka imiryango ntibura ari myinshi ngo haboneke ko ari kwapfa benshi baja kubahamba ngo kiragira ko munafotora ngo tubona foto yarafatwa na telefone yiwe tuyitware ntateko uwo musoda afise umenga umusoda atiriye Burundi ateye isoni nakamara amaza ku gihugu nibinyegezwa reka tunyarutse tugende tuje guta bitabonetse aho mu bindi bihugu wumva ngo president wa Afrika y'Epfo yashinze ko abo basoda bazogandarirwa indwi yose ibendera ry'igihugu rigira hagati kandi akavuga ati ndavye ivyo biko birabako reka tubatahane kuko iyi ntambara abanyafrika y'Epfo ntibayumva waja muri Malawi ukumva president wa Malawi avuze uko akavuga ati abasoda banje ni mubampe sinabahaye ngo muze kubica ukumva president wa Tanzania ariko aravuga ati je nabuze abasirikare na jewe turabunamira turabakirana iteka kubera ko uwo musoda w'u Burundi ari umusoda atagira iteka kubera ko uwo musoda umenga hapfuye agakoko umenga ntihapfuye umuntu kubera ko imiryango y'abasoda bayibwira ngo mwebwe ntimukore ikigandaro ngo abantu bose babone ko mwabuze ntibimenyekane ko abasoda bariko barapfa kubera ko uwo musoda wacu afashwe gutyo nibyo ndiko ndavuga iteka ry'igisoda ririko riragenda kandi umusoda ari we teka ry'igihugu niwe shusho y'igihugu niwe muntu wa n'igihe uburyo bwose bw'igihugu bwa bwaheze nibo batereza gufatwa neza bishoboka gushika ku kanyuma no mu gihe twese tubuze byose bo bateza kuba bagifise ibibafasha ibibatunga nibafasha urugamba batumwa kurwanira igihugu ego urakoze cyane reka hari cyanyuma ntavuze ko gusa ni kumbura n'igice cya kabiri nuko kandi umukuru wabo
ategerezwa kubaza ibintu burya iyindi ngaruka ikomeye ishobora kumuha ko nibaza ko biteye vyegereza igice kigira kabiri nuko uwabarungitse ategerezwa kubazwa bino bintu burya hari imvugo yo mu gisirikare ivuga ngo après la guerre il y a toujours le conseil de guerre nigeze kuvuga ko kuva twikukira igisata cy'Uburundi kitari bwigere gitsindwa no myaka iheze mwarabonye ibisirikare byose byo mu karere biterwa n'abaroberi bigatsindwa twarabonye igisirikare cya Siad Barre muri Somalia kigenda twarabonye igisirikare cya Mariam Mengistu muri Ethiopia kigenda abantu barabonye igisirikare cya Idi Amin mu Buganda kigenda cya Titokero kinanirwa hakaza abo kwa Museveni twarabonye mu Rwanda igisirikare cya Habyarimana kineshwa kikagenda twarabonye igisirikare cya Mobutu muri Zaire kineshwa kikagenda twarabonye igisirikare cya Pascal Lissouba muri Congo Brazzaville kineshwa kiragenda twarabonye igisirikare cya Isenabre muri Chad kineshwa kiragenda igisirikare cyonyene cyatewe birananirana kuburyo n'abaroberi bonyene sinzi ko mugibuka rebeyandi kuri ariko arivugira ati nta n'umutumba umwe twigeze dushobora gufata ngo tuvuge ngo uyu turawugaba igisada kimwe rudende kitashobotse kuneshwa muri akarere kacu cyari igisirikare cy'u Burundi bakirungitse muri Somalia bayibitangaza Al-Shabaab irumirwa ni gute ico gisirikare cyahora gikomeye gutyo ninde yakishe uburyo kigeze muri Nord Kivu gisigara ari gisirikare kiruka ivyo bintu vyabayeho gute uwo mukuru w'igisirikare General Evariste Ndayishimiye bena General Prime Niyongabo bategerezwa kuja imbere y'ubutungane bagasigura ingene igisirikare cyacu bacishe gutya ku buryo gisigara ari gisirikare kiruka kibonye aho bagira bagwana niba bisigura